Wongeye no gushimira Imana yongeye kuduhereza umwanya nk'uyu ngiye gusangira message y'Imana mwanya mutoya nkoresha uko tuwufise ariko ndazi uyu mwanya mutoya tugiye kwisangira ijambo ry'Imana ushobora kuvamwo imyaka y'ubuzima bw'umuntu myinshi ngaho yo gutabaga no guhindurwa amateka. Amasaha makeya tugiye gusangira ijambo ry'Imana ngaho Imana igomba kwandika amateka y'imyaka myinshi y'ubuzima bw'umuntu ari ngaho. Ndabona nyene bizatanguye kuvyakira ari ngaho. Haleluya. Nafashe umwanya wo gusenga kugira Imana ivugane nanje ijambo. Yesu nadufashe cyane. Haleluya. Ijambo tugiye kuganira kuri uyu mwanya ni teme imwe mugabo irimo amajambo abiri. Ijambo rivuga nti gushingurirwa ibihe n'Imana hamwe no kugira ubushobozi mu gihe cyawe. Guhindurirwa ibihe n'Imana. Hari abantu bakeneye guhindurirwa ibihe bari ngaha cyane ntabahari. Amana we, hari abantu bafise ibihe bifuza ko bihinduka. Hari abantu bari ahantu bifuza gutera iyindi ntambwe. Hari abantu bafise ishusho imwe, hari iyindi shusho bifuza. Cyangwa ahura urabumva gushaka kuguma muri icyo kibanza nyine. Nimba hari intambuko wifuza gutera itandukanye niyo wateye, uyu munsi Imana yantumye kugira ngo ndakubwire kandi kugira ngo tukuduze ku yindi ntambuko. Hariho ibindi bintu Imana igomba kurema. Yesu nadufashe cyane. Guhindurirwa ibihe n'Imana no kugira ubushobozi mu gihe cyawe. To be transformed by God and to take charge in your time. Cyangwa se to have power ariko to take charge in your season, in your time. Nico kinini gomba kuvuga ko. To be transformed by God and to take charge in your time. Guhindurirwa ibihe n'Imana hamwe no kugira ubushobozi mu gihe cyawe. Hari ibihe Imana igomba guhindura ku buzima bw'abantu bari ngaha. Tudatevye mubangutsi reka dusome ijambo ry'Imana. Umusomyi wa Bibiliya aze kudufatira mikrofone agume hafi. Ndasoma imirongo atari myinshi ariko ndasoma Bibiliya. Uza kwandika uraza kwandika, atawufise ntaco uraza kudukurikirana. Ninda dufasha sawa. Turasoma igitabo cy'Abikorinto cya kabiri. Paulo yandikiye Abikorinto igice cya 5 ku murongo waho wa 17. Ucuturabira no muri Ezekiyeli igice cya 36 ku murongo waho wa 27. Abikorinto ba kabiri igice cya 5 ku murongo wa 17. Ego. Aravuga ngo nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo. Nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari caremwe gisha. Ivya kera biba bihise. Vyose biba bicitse bisha. Amen. Amen. Ezekiyeli 36 ku murongo wa 26. Kandi zobaha umutima musha. Kandi zobaha umutima musha. Mbashiremwe impemusha. Ndabashiremo n'impemushasha. Nzokura umutima ukomeye nk'ibuye. Ndabambure n'umutima ukomeye nk'ibuye mu mibiri yanyu. Mbaho umutima woroshe nk'inyama. Amen. Woroshe nk'inyama. Amen. Dukomere Imana amashimeshi cyane. Imana ifashe ingingo yo guhindura ubuzima bw'umuntu. Nuko ubuzima bw'umuntu hari uko bwaba bumeze n'ukundi Imana iba yifuza ko bumera. Ni kuvuga guhindurirwa ibihe n'Imana aba ari porogaramu y'Imana iri kuri agenda yayo cyangwa itari no kuri agenda yayo, ariko kubera ubushobozi
ubushobozi runaka bwabaye applied cyangwa se bwashyizwe mu ngiro n'umukozi w'Imana cyangwa n'umuvugishwa n'Imana, Imana ikarema ibihe igashyiraho n'ibindi. Guhindurirwa ibihe n'Imana ni ugufata forme nshyashya, ibya kera bikavaho cyangwa se n'ibitari bya kera cyane bikavaho, ariko umuntu akambara ishusho y'ubundi buryo bushasha cyangwa se y'ukundi kuntu gushasha. Guhindurirwa ibihe n'Imana, kuba transformed n'Imana, no kuba transformed mu biki. Umuntu aba transformed cyangwa se aba transforme kubera iki? Umuntu aba transforme ryari? Imana nidufashe cyane rwose. Haleluya. Ijambo ry'Imana dusomye yatubwiye ngo nuko abamwakiriye, abamumenye, abamwakiriye, abejejwe n'amaraso yiwe, ibya kera biba bikuweho hakaboneka ibindi bishasha. Hariho ibintu bya kera, hariho ibintu byahahora Imana igomba gukuraho, byari byarakubose Imana ishyireho ibindi bishasha mu izina rya Yesu. Hariho n'ibindi umaranye igihe kigeze kutera iyindi ntambuko kugira ngo wambare iyindi forme nshasha mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Hari amavuta umaranye igihe bivanye n'igihe turiko turajamwo, bivanye na periode turimo, bivanye n'igihe turimo, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo mugure uburyo mubugwiza kubera ko iminsi ari mibi. Urakeneye ko Imana igutransforma mu kuguhindura umuntu wa kera uhinduka umuntu mushasha, wambara ubushobozi n'inkomezi n'imbabarozi, abapfumu, abakorera ikuzimu badahengeshanya kurondera inkomezi, badahengeshanya gutanga ibimazi, badahengeshanya kuroga. Abera natwe ntabwo dushobora kuguma tumeze uko tumeze. Hari ibindi bihe bishasha Imana igomba gushyiraho ku buzima bw'umwana wa repentance. Hari ibihe umazemo igihe Imana igomba kugushyiriraho ibindi bihe, kandi iyo Imana ishyizeho ibindi bihe bishasha nta wundi muntu n'umwe yemerewe guhindura. Iyo Imana yashyizeho ikintu, naho bokurwanya, naho bokuroga, naho bokuvuga nabi, naho bokubwira ishari, naho bovingitwa, naho bogira agahinda, naho bokushavurira, naho boguteranya, wugara inzira 10 Imana ikugurura 20, wugara inzira 20 Imana ikugurura 30, bakugara 30 Imana ikugurura 60. Imana yo mu ijuru iguhindurira inzira, iguhinduriye n'ibihe mu izina ryose. Bangahe barenga habifuza kuba transforme, batere haleluya, haleluya. Ndabona Mose yarakuze, arakura, akurira ibwami, aragenda araba umwungere, araragira intama. Mugabo Imana igihe kiragera iravuga ngo wa mugabo we, sinaguhamagariye kwiruka inyuma y'impene n'intama, sinaguhamagariye kwirirwa mu mashamba, sinaguhamagariye kwiruka mu inyuma y'ibiti ugenda atabirato wambaye, sinaguhamagariye kuguma wiruka mu mashamba. Hari igihe canje kigeze, harageze yuko manza ndaguhereza iyindi shusho. Hari ibihe ntegerezwa kuguhindurira kugira ngo ube muco naguteguriye kubaco. Hari ibihe urimo bitegerezwa guhinduka, hari ibihe ushobora kubamwo naho wokora iki amateka y'abadashobora guhinduka, abantu badashobora kukwemera, abantu badashobora kugukunda, naho wobaganiriza neza, naho wokwicisha bugufi, naho wokwiyorosha gute, bazokwama bagukengera bagusuzugura. Ariko hari ibihe Imana ishobora guhindura, abatakubaha bakakubaha, abakwimye ijambo bakariguha, abatakubona bakakubona, abatagutahura bakagutahura. Batagutahuye kubera yuko kera bahoze bagutahura, ariko bagutahuye kubera yahinduye ibihe. Tena haleluya.
cyahinduye kiba cyahinduye. Imana yo mu ijuru niyo mugenga w'ibihe yonyine, ariko umwana w'umuntu wese igihe kimukura kikamutereka, kikamukura kikamutereka, kikamukura kikamutereka. Ariko Imana yo mu ijuru uyu munsi imukure mu bihe wari urimo kugeza mu bindi. In the mighty name of Jesus. Amen. Guhindurirwa ibihe, Imana yambwiye ni Mose, kugira ngo ugere ku byo nateguye kugerako utegerezwa kubanza kubona umuriro. That's why imbere y'uhaci habanza kwa piyaringa inkingi y'umuriro. Nimba hari igusavayivinga no kubaho muri generasiyo wifuza, urakeneye umuriro w'Imana muri wowe. Nawe utabufise, tuma winyegeza munsi y'amababa y'abafise umuriro, kubera muri generasiyo Satani yirukana intambwe ishonje. Abakanye bose arabahitana, akabateza indwara, akabateza ibyaha, akabateza intege nke, ariko abari ku muriro, haleluya, ntashobora kubegera. Yesu natufashe cyane rwose. Haleluya. Arambwira ngo come hither, nyegera. You heard my voice, yumvise ijwi ryanjye. Aravuga ni Mana, ndagomba guhindurirwa ibihe, mve mu buryo nari ndimo nje mu bundi. Ndabona n'umugabo yitwa Sawuli ariko aragenda yiruka agiye kwica, agiye guhama abantu n'Imana. Ako kanya igihe yari arimo cyo guhama abantu cyari cyo gupinga no kugira umutima ukomantaye, ariko Imana iravuga ngo igihe gitegerezwa guhinduka, ikiramutransforma, imuhereza uwundi mutima mushasha. Imuhaye umutima mushasha, ako kanya atangura kumva ko ari Imana ivuze kandi itigeze yivuga ko ariyo. Amaze kubona umuco umukubise, ataravuga ngo urinde ga mwami wanje. Ijwi ryaramuze ngo Sawuli, Sawuli mpigira iki? Atabaza ngo urinde ga mwami wanje, urinde mpiga. Imana yo mu ijuru, umuntu wese ari ngaha mpagaze mu mavuta y'ubushobozi n'imbaraga, yari karashyiraho ibintu imbere yawe byo kukuza kuryama, byo kukuryamika mu bitaro, byo kuguteza inyatsi, byo kuguteza indwara. Imana imukubita ubushobozi, amenye ko ari Imana iri muri wowe, kandi Imana ikugwanira niyo urwanya. Imana iri ku ruhande rwacu, niyo Mana ibagwanya. Hariyo abantu bari ngaha bagiye kubona Imana ihaguruka mu bushobozi kubavugira mu izina rya Yesu. Haleluya. Ibihe bitegerezwa guhinduka. Hari ibihe bitegerezwa guhinduka. Hari ibihe by'amarira bitegerezwa guhinduka. Hari ibihe by'agahinda bitegerezwa guhinduka. Hari ibihe by'agasuzuguro bitegerezwa guhinduka. Haleluya, haleluya. Nuko iyo ibihe bihindutse, Imana ihinduye ibihe, umuntu akamenya Kristo, ibya kera byose biba bibaye ubusa, ariko umuntu aba yakira ibintu bishasha. Imana yo mu ijuru, nimba hari umuntu ari ngaha afise ijwi riguma rimubwira ngo warakoze ibi n'ibi ushobora kubabarirwa, warakoze ibyaha ushobora kubabarirwa, ukaba warakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, ukihana ukatura, Satani ntasubire kukuremereza ayo majwi, ntasubire kugutera ivyiyagirije. Warahariwe mbere, Bibiliya ivuga ngo nta cyaha na kimwe kirengeye amaraso ya Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru ikuvugire kandi kudufande mu izina rya Yesu. Mu bangutsi Yesu natufashe cyane rwose. Haleluya, haleluya. Ibihe bya transformation, guhindurirwa ibihe n'Imana. The season of God's transformation. Mu bihe byo guhindurirwa transformation n'Imana. Icyambere ngomba kuvuga ko the first one is this: nibihe byo gukorora iminyoro. Is the season of breaking chains. Imana itanguye transformation, itangura gucagagura iminyoro. Ntabwo ushobora kuba transforme hari iminyoro itaracika kuri wowe. Iyo igihe cya transformation kikugezeko, iminyororo ya karande itangura gukoragurika hasi. Iminyororo yakuza gutera intambwe
itegerezwa gukoroka hasi. Iminyororo yakuza gutunga amafaranga itangura gukorokera hasi. Iminyororo y'indoto mbi itangura gukorokera hasi, kubera hari ahantu Imana iriko irakujana, kandi aho hantu Imana iriko irakujana ntabwo ushobora kuhagera mu gihe ufise iminyororo igufashe. Ibihe vya transformation n'ibihe vyo gukoroka kw'iminyororo. Uyu munsi mw'izina rya Yesu iminyororo yose yariko iragukwegera inyuma yawe Imana icagagure mw'izina rya Yesu. Dusomere Zaburi 107 umurongo waho wa 14, igice c'107 umurongo wa 14. The season of transformation is a season of breaking chains. Yesu natufashe cyane gose. Abakura mu mwiza. Banzurindire gato, banzurindire. Imana ifashe cyane gose. Hallelujah. Ibihe vya transformation ni ibihe byo gukoroka kw'iminyororo. Yesu natufashe cyane. Imana ihisemo kuguhindurira ibihe, iguhamagara mu muryango w'abasambanyi baboshwe n'ubusambanyi mu muryango wanyu. Imana ihisemo kuguhindurira ibihe, iguhamagara mu muryango w'ababoshwe na karande abatazokwigera batera intambwe, igakorora iyo migozi ya karande kugira ngo ushobore kuba transforme mu kuva mu bukene, mu kuva mu nyasi kugira ngo ugere mu cyubahiro. Imana itanguye kugutransforma, yategekanyije kugutransforma, igushira mu bihe byo gucagagura iminyororo y'ubusuma kugira ngo ishobore kugushira mu yindi sezo. Imana ishaka kugutransforma, hari iminyororo y'ibyaha ibanza kugukurako kugira ngo uhinduke igikoresho cyayo, kugira ngo uhinduke ikigwanishwa mu biganza byayo. Ibanza kugutransforma, igakorora iminyororo y'ishavu, igakorora iminyororo y'ubusambanyi, igakorora iminyororo itandukanye kugira ngo ushobore kuba transforme. Uyu munsi mw'izina rya Yesu, sinzi iminyororo ikuboshe, sinzi iminyororo iri ku maboko yawe, sinzi iminyororo iri ku biganza byawe. Imana yo mw'ijuru ikorora iminyororo yose iri mu biganza byawe no muri karande no mu buzima bwawe mw'izina rya Yesu. Dusomere rero. Abakura mu mwiza no mu gitutu c'urupfu. Abakura, iyi ni Imana yabakuye mu mwiza no mu gitutu c'urupfu, aca iminyororo yabo, aca iminyororo yabo. Amen. Iminyororo idacika kuva mu mwiza ntibyari gushoboka. Yesu natufashe cyane gose. Paulo na Sila bari mwibohero kugira ngo babanze gusohoka, hari iminyororo yabanje gucika, hari iminyororo idacitse ushobora kuyinjirana mu masengero. Nico gituma abenshi binjira mu nzu y'Imana ukumva bariko baravuga ngo narasenze imyaka myinshi ntiboshwe n'ibi bitarakunda, ariko ngeze muri repentance Imana mw'ijuru kirambohora. Hano washitse ni ku musozi w'ubuhungiro bw'Isiyoni, ni ku kidengeri Bethsaida, naho bakirira iminyororo uzi niyo utazi. Imana yicagagure, Imana ikorore, Imana iguhindurira ibihe, Imana iguhindurira ibihe, Imana iguhindurira ibihe. Hallelujah. Amen. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Ndiko ndihuta cyane. Icya gatatu naco, igihe cyo guhindurirwa ibihe n'Imana is the season of divine direction. The season of transformation is the season of divine direction. Igihe cyo guhindurirwa ibihe n'Imana ni igihe cyo gutumberezwa n'Imana mu kibanza yaguteguriye mu guhezagirirwamo. Igihe cyo guhindurirwa ibihe n'Imana ni igihe cyo kwinjira muri biro yaguteguriye kuguhezagiriramo. Igihe cyo guhindurirwa ibihe n'Imana ni igihe cyo kwinjira mu nzu Imana yaguteguriye kukwaguriramo. Ni kuvuga divine direction ni ukurongorwa n'Imana mu kibanza runaka yateguye nk'akaburungu ko kuduga k'ubuzima bwawe. Nimba hari umuntu Imana yateguye kwizoguhuza nawe kugira ngo ishobore guhindura ibihe byawe mbere yuko kuno kwezi kw'icumi guhera, Imana iguhuze nawe kugira ngo amateka y'ubuzima bwawe ahinduke, ariko ntawotera. Hallelujah. Hallelujah. The season of transformations of God is the season of divine direction. Iyo
Imana igihe yateguye cyo kuguhezagiriramo kigeze itangura kugutumbereza ahantu ikaguhuza n'umuntu runaka, ikaguhuza n'umubosi runaka, ikaguhuza n'umukoresha runaka, ikaguhuza n'umuntu akomeye runaka, ikaguhuza n'umuautorite runaka, cyane nawe ikakuduza ku rundi rugezo runaka, ikagushyira ahandi hantu runaka. Ni kuvuga iragutumbereza mu kibanza yaguhezagiyemo. Igihe cyose utaraba mu kibanza Imana yateguriye kuguhezagirirwamo, uzosenga usenga ukoboke n'amavi aturike, mugabe Imana imaze kuguhereza direction ikaguhuza n'umuntu. Hari igihe rimwe na rimwe uzovuga ngo none bigenze gute, n'imyaka yari iheze n'ikiringo cyari giheze. Hari umuntu mushobora guhura rimwe amateka y'ubuzima bwawe byananiranye mu myaka 10 bikaba birakunze byose, byananiranye mu myaka 5 bikaba birakunze byose, byananiranye mu myaka 20 bikaba birakunze byose. Imana igutumbereze ku muntu w'umugisha, Imana igutumbereze ku muntu w'umugisha. Haleluya. Yesu natufashe cyane gose. Dusomere Genesis itanguriro igice cyaho ca 12 uhere ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Yesu natufashe cyane gose. Divine direction, gutumberezwa n'Imana ku muntu runaka yaguteguriye kuguhezagirirwa ko, ni hahandi Imana ikugenera ikintu utari witeze utarubona mu bandi bantu bose ukakibura, mugabe Imana ikagutumbereza ku muntu. Uyo muntu akagufata ukuboko kandi agatuma ibyari byaranse bikunda. Abo bantu barahari kandi Imana ibareme mu izina rya Yesu. Mu buzima bwa buri munsi barahari. Hano mu buryo bw'impemu hoho niturinda kubaba hariya, dufise intumwa y'Imana mu buzima bwacu. Dukomere Imana amashyi, yadukuye mu byaha, yadukuye hirya no hino, idutumbereza kwiki gicaniro cya repentance. Bamwe bari imboregwa, abandi bari abasambanyi, abandi bari abanyangeso mbi, abandi bari abapagani, ubu bamwe n'abavuga butumwa, abandi buzuye amavuta, abandi buzuye mpemu yera, abandi n'abaririmbyi, abandi bariko baratera intambwe. Tera haleluya, haleluya, tera haleluya, haleluya. Imana idufashe cyane gose. Amen. Yesu nadutabare. Amen. Imana idufashe cyane gose. Amen. Haleluya. Amen. Yesu nadufashe cyane. Amen. Igihe hari abantu baje bazazaniwe, hari abantu baje bagomba gupfa bari ku mpemu za nyuma, Imana ibabwira ni muri repentance, genda muri repentance. Uyu munsi ubuzima bwabo burabandanya. Icyo nicyo bita divine direction. Hari abantu baje barabuze urubyaro, Imana ibabwira ngo genda muri repentance. Igihe cyo guhindurirwa amateka n'Imana ku buzima bwawe cyarageze. Mugabo iyo kigeze, hari direction Imana itegerezwa kukurungikako y'akaburungu kawe ko guhindurirwa amateka. Imana yavuga ngo kwigihe cyo kuronka umwana kigeze, injira muri repentance. Atarasengerwa, umwana ataraboneka. Hari abaje barahombye barabuze imitahe, Imana ibabwira ni harageze ko ndaguha umutahe, ndakuduza nawe utwara imodoka. Ariko divine direction, ndaguhindurira amateka hehe muri repentance. Baje bagenda n'amaguru uyu munsi batwara imodoka, baje badafise ibyo kurya uyu munsi barajya bagasigaza bagafasha n'abandi. Ariko ntabantu wibutse ukuntu binjiye ngaha. Nimba ubyibutse haguruka basi. Nimba wibutse ukuntu waje ngaha, nimba usubiza amaso inyuma ukibuka ukuntu winjiye ngaha. Haleluya. Haguruka uterere Imana haleluya. Haguruka ubwenge Imana ndabyibutse. Wibutse hano, wibutse ukuntu nahinjiye bimeze, ndabyibutse. Tera haleluya, haleluya. Ongera utere yindi haleluya. Bande babyibutse bari ngaha
binjiye hano nta byizigiro bafise, babonanye n'intumwa y'Imana ubuzima busa n'ubwaheze, babonanye n'intumwa y'Imana barabaye abapagani, baraheze gusenga bavuga ngo nta masengero, kumbure bivanye nuko bo babifata nuko babibona n'ibikomere bari baragiye bagira bituma bafata ingingo zitandukanye. Ariko Imana iravuga ngo ibyo bihe ntabwo ari byo utegerezwa kugumamwo, igihe cyawe cyo guhindurirwa ibihe kirageze. Genda muri repentance, hari cyariho umuvugishwa n'isigarije atarajya ku kizira, atarakora ku bizira. Haleluya, yemegwa n'Imana, ashingirwa intahe n'ijoro. Haleluya, haleluya. Ababyibutse bariho batere haleluya. Bandaye bibutse ukuntu baje arabamaraya, mugabo Imana iravuga ngo igihe cyawe cyo guhindurwa amateka kirageze. Nta handi tumbera muri repentance. Uyu munsi nibo basigaye bahanura abandi kuva mu byaha bahoramo no kubigisha ko Imana ishobora kubahindurira amateka. Yesu nafashe cyane rwose. Igihe cyo guhindura ibihe n'Imana, igihe cyo gutumberezwa n'Imana mu kibanza nyacyo. Umviriza, nimba Imana yaragutumbereje aho iby'imhemu bibonekera, igutumbereze n'aho iby'umubiri bibonekera mu izina rya Yesu. Amen. Iby'abandi bariko barabura, Imana iguhereze direction yo kubitumbera mu izina rya Yesu. Amen. Hari abantu bakeya bavyakiriye bari ngaha, iby'abandi bariko barakoma induru ngo harababa, ntibishoboka, ntibigendeka, ibintu vyakomeye, ibintu biranse. Imana kubera ari igihe cyo kuguhindurira ibihe, igutumbereze kuri direction. Haleluya. Muri kino kibanza hari abantu bagiye kujya kandi hariho abandi babibuze, bazokubaza ngo bigenza gute. Nanje sindabizi, ubuntu bw'Imana bwantumbereje mu kibanza gikwiriye.